haleluya. Ubu turiko turabona abantu benshi bata akaranga kabo kubwo ibintu na social media. Umuntu natungwa n'abagabo, umuntu natungwa n'abagore, umuntu natungwa n'ubusambanyi, umuntu natungwa no kubesha, umuntu natungwa no kwiba, umuntu natungwa n'uburozi no kuraguza. Kandi ntusenge kubw'uwundi muntu. Abantu muri kino gihe dusigaye dusenga kubw'abandi, ugasenga kuzi ko ukeneye kwimpressiona abandi bantu, ugasenga kuko uzi yuko ukeneye gusenga kubw'abandi. Senga kubwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge kubwacu. Hello abakunzi ba Empower One TV, turabaramukije n'ukuri umuryango wacu akumwogiye kugaruka ko muri bazima kandi mushima izina ryayo. Natwe aho turi n'ukuri turashima Imana. Ndabashimiye cyane abantu bose muri community ko mudukunda, mudushigikira, mukora subscribe, like, share na comments. Kandi n'ukuri no basabagira ngo ni video yacu muze kuyihereza n'abandi kugira ngo bashobore kumva bahezagiwe, bumve ingene Imana igira neza. So rero jewe ndi hano nashaka ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabashimira n'intahe Imana yakorewe ubugingo bwanje. Reka rero imbere ya byose ubira ngo tubashe gusenga. Uwiteka Mana ugira neza, ndagushimiye umuntu n'urukundo rwawe, ndagushima ngo ntawe usa nawe, agira ishimwe n'icubahiro Mwami. Urabereye gushima, urabereye gutazi, urabereye guhimbazwa kandi urabereye gushikwa hejuru mu itsinda nishirije Mwami. Ndavuze ngo ntuhabwe ishimwe kandi ntuhabwe icubahiro Mwami. Ndagushima kubw'amahanga yose Mwami, wayarinze Mwami Imana, waturinze vyinshi, waturinze amaksida, waturinze ibintu byinshi biteye ubwoba Mwami. Ndavuze ngo ushimwe n'icubahiro reka bikugarukeho. None Uwiteka Mana reka amaraso atweze kandi gutunganye atubonekeho Mwami Imana. Uwariro uriko aratureba wese Mwami, ndasenze vuga ngo reka ijuru rize ribane nacu. Ugirire neza urwaye, ugirire neza ukiza abagwaye Mwami Imana, ukiza abarushe, abaremerewe muri no saha, muri no mwanya. Umwe wese umusange ahantu hari Mwami Imana, umugenderere, ukore kubari ku gitanda Mana baryamye babuze amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana ababuze ababo baremeshe Mwami. Urakoze kugiye kubana nacu, tugiriye neza Mwami Imana. Tugiye kuganira nta bari twebwe tuvuga, ariko reka bari wowe uganira mu bugingo bwacu Papa. Reka bari wowe uvuga mu bugingo bwacu kibirenge ikizima. Ngwino Mwami Imana utuganirize, nta bari jewe reka mbe mikro yawe Mwami, nawe uze wivugire ku bugingo bwanje kandi mvuge ico ushaka Uwiteka Mana. Ndakwinginze Uwiteka Mana kugira ngo hagire uhezagirwa, hagire Mwami Imana ubukizwa, uhinduka Mwami Imana. Urakoze kuri kumwe nacu, ishimwe n'ico reka bikugarukeho Mwami Imana, mu izina ryawe Yesu tugushima, amen. So rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanje. Umunsi nasomye ijambo muri Yohana, muri Matayo 5. Tuharebe Matayo 4 igice ca 4. Haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi aza kuri we ati, niwabura umwana w'Imana bwira aya mabuye acike imitsima. Aramwishura ati,
byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Buno umugwanizi amujana mu gisagara cera amuhagarika ku gatwe k'urusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramubwira ati vyongeye handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cane amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo ati ivyo vyose ndabiguha niwapfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mva ko Satani kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe aba ari usenga kandi aba ari usaba yonyene. Umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Amen. Haleluya. Ndakunda ijambo ry'Imana cyane, ndakunda Imana. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye kandi Imana yacu iragororotse. Nukuri ndashaka ndagusaba kugira ngo unize amatwi yawe. Ntabwo ndi umwigisha azi kwigisha ariko numvise twosangira ijambo ry'Imana. Kino gihe tugezemo n'igihe kitoroshe, n'igihe tugomba kureka ibindi bintu byose by'ama distractions ni menshi gose kuri social media turiko dukoresha ibintu byinshi ariko nagomba kugira ngo ucishemwo uzurumviriza ijambo ry'Imana rizogufasha uko wafusha kuvuga ngo je sinzi kwigisha ijambo ry'Imana, je sindi umwigisha, je sindi pastori, je sindiki, ariko uko umeze kose ufise Bibiliya ushobora gusoma kandi iyo Bibiliya ikakwigisha ugafata umwanya wo gusenga. So rero nashaka kugira ngo tuganire kw'ijambo ry'Imana, ijambo riryoshe gose. So ijambo ryatubwiye ngo Yesu ngo yaduze ngo yagiye kugeragezwa na Satani ariwe mugwanizi. Haleluya. Yagiye ngo yajanywe na mpwemu ngo aragenda ngo mpwemu ngo amujana mu bugaragwa gusenga. Haleluya. Mpwemu ngo kugira ngo ageragezwe n'umugwanizi. Mpwemu yarashobora kukugira ngo genda usenge kubw'intumbero kanaka ariko utazi impamvu ugiye gusenga, ukumva ugiye kuryama ukumva uti mpwemu yarakubwira ati imbere yo kuryama banza usenge, ukanka ukananira kubera urushe, wumva urushe ukavuga ati reka ndyame nzosengera canke ndasenga ndyame. Kumbe abo baba yakuboneye imbere yuko hari buze umugwanizi aze kuza akuganiriza canke akugwanya. Rero yaragiye arasenga ngo asenga amajoro 40 n'imisi 40. Haleluya. Iki gihe rero tugezemwo usanga kigoye, usanga uye gusenga ntabwo bikitworohera, gusenga ntabwo bikitworohera, kwisonzesha ntabwo bikitworohera, turyoherwa no kugenda kujya mu mapari no kugira iki, ariko kwegera Imana ngo dusenge ntabwo tugikunda gusenga, ntabwo tugikunda gukorera Imana, ntabwo tugikunda kwisonzesha, ntabwo tugikunda gusoma ijambo ry'Imana, biratugora. Rero nanje numvise no kugira irino jambo kugira ngo niyo wasenga uzonesha Satani, niyo wasenga, niyo wisonzesha ukica umubiri wawe ukawujanjagura imbere y'Imana, uzonesha Satani, uzonesha umugwanizi. Kuko umugwanizi aguma hari, ntatinya ngo bagiye mu masengesho, ntatinya ngo bagiye mu bugaragwa nko gusenga, ntatinya ngo bagiye ngo ikanyarira, ntatinya ngo bagiye mu mazi, ntatinya ngo Satani ntatinya isengesho, ntatinya ubunini bw'amajene ukora. Nibyo ntabwo ntaco bimubwiye nawe nyene, kandi ntatinya uwuriwe. Nushaka kuba uri pastori, nushaka kuba uri apotre, nushaka kuba uri bishop, nushaka kuba uri umuvugabutumwa asanzwe canke umeze gute, ushaka kuba umuririmbyi, Satani ntagutinya, nta muntu umwe atinya. Yashoboye gukurikira umwana w'Imana, aramenya yuko agiye mu bugaragwa, amusangayo. Haleluya. Ngo arahengera ahejeje ya masengesho y'imisi 40. Ngo Yesu ngo ayo masengesho yahejeje ngo arasonza. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yarashonje. Rero Satani nawe arazi, aramenya kuburi kurakora amasengesho, aramenya ico ukeneye.
haleluya. kandi akorera cyane cyane kuco umuntu aba akeneye, akorera cyane cyane kuco umuntu ashaka. Genda usambane na kanaka aguhereza amafaranga. For example, wabuze amafaranga yo kuriha inzu, Satani aramenya ko wabuze amafaranga yo kuriha inzu, arazana abantu kugira ngo mushobore kugira iki, gusambana, hamushobore kuronka amafaranga y'inzu. Wabuze rasiyo, aramenya ko wabuze rasiyo, akagenda agafata akazana nk'abantu abagabo ico Bibiliya ivuga ngo abagabo b'ivyigenze, ngo akabazana kugira ngo ushobore gukora icaha, wice destiny yawe, hanyuma ugirente wice destiny yawe, muryamane, ushobore kubona amafaranga y'ico kintu ushaka. So rero Yesu we yarazi destiny yiwe, yavuga ati amasengesho yego ndayakoze y'imisi 40 n'amajoro 40, ndayakoze aya masengesho. So rero ko ndashonje, haleluya. Yesu yaravuze ngo ndashonje, kandi yari umwana w'Imana. Satani yigeze amutinya, kandi Satani yaramenye yuko ashonje, haleluya. ariko mbega yamutsindishirije iki? Yaramutsinze, haleluya, yaramutsinze kandi yamutsindishije ijambo ry'Imana. Reka nawe ndakubwire ngo ukomere ushikame mwene data. Ndashaka kugira ngo turabira akaroro kuri Yesu Kristo, umwana w'Imana yavuye mu ijuru kandi afite ubushobozi bwose, ubudahangagwa bwose. Ikino gihe Satani ntabwo ariko aratinya abana b'Imana. Kino gihe Satani ariko azana ama distractions menshi. Arabona ko uri umukobwa kandi uri umukobwa mwiza, arabona ko uri umusore mwiza, ariko arakuzanira ama distractions menshi. Arabona ko uri umudamu, nk'akaroro ushobora kuba uri umudamu w'umupfakazi, ushobora kuba uri umupfakazi, ariko akakuzanira abantu bashobora kugira iki, gukora mu bugombe bw'Imana. Abantu bashaka gukora mu bugombe bw'Imana, bakuza destiny yawe. Mbega Yesu yemera kumvira Satani, twebwe uno munsi twari kuba twaramenye Imana, kuba twaracunguwe, ariko yaje hano mu isi kubw'intumbero, yaje hano mu isi kubwa purpose. Aravuga ati ntegezo ntago nkeneye kumviriza Satani uko vyaba bimeze kose. Yaramubwiye ngo fata ngo rino buye ngo rihindure umutsima, kandi wamengo ico kintu amubwiye nico, kuko Yesu yarashonje kandi yarafise ubushobozi bwo gufata iryo buye akarihindura umutsima. Imana ishimwe cyane. Ariko yaramwishuye ngo haleluya. Reka ndakubwira ngo nawe Satani ashobora kukuzanira ikintu gifadika kandi uvuga uti iki kintu vraiment ndagikeneye, iki kintu ndagikeneye nyine. Urumva haje umuntu akaguhereza udufaranga, nk'akarorero abakobwa mwe akaza akaguhereza agatelefone ugakeneye. Umva Satani azica ushaka, Satani azica ukeneye, ariko bandi usenga Imana udiscerne, umenye ati mbega iki kintu kivuye he? Kivuye ku Mana cyane kivuye ku Mana. Haleluya. Ubu turiko turabona abantu benshi bata akaranga kabo kubwo ibintu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Social media zaradutwaye abantu b'Imana. Ego niyo nzo turiko turakoresha, reka natwe tuzikoreshe kugira ngo Satani nawe nyine tumunyage. Imana ishimwe cyane. Yazanye iryo buye ati fata aya mabuye yahindura agakate hamubone kujya. Yesu aramubwira ngo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ngo ariko ngo atungwa n'ijambo ry'Imana ngo rivuye mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Nashaka ndababwire ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umuntu ntatungwa na social media, umuntu ntatungwa n'abagabo, umuntu ntatungwa n'abagore, umuntu ntatungwa n'ubusambanyi, umuntu ntatungwa no kubesha, umuntu ntatungwa no kwiba, umuntu ntatungwa n'uburozi no kuraguza, umuntu ntatungwa niki. Icyo kintu cyose ubona Satani ariko arakuzanira kandi ubona ko ukeneye, ikintu cyose ukeneye kandi si ngombwa. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi bahezagire. Rero Yesu Satani yarakomeje atitiriza, ariko mu nyuma aramubwira ngo
mvako satani, mvako satani, sindagukeneye. Haleluya. Nukuri hari ibintu byinshi muri kino gihe, hari ibintu byinshi muri kino gihe, hari ibintu byinshi muri kino gihe. Nashaka ndababwire ngo tube maso bantu b'Imana, tube maso bakozi b'Imana, tube maso, tube maso, tube maso. Kona kino gihe ntabwo ari igihe coroshe, igihe kigoye cyane. Nashaka ndababwire ngo tube maso, mwese babe maso. Aho ko waba uri kose, ko waba umeze kose, sinzi aho uri, ariko tube maso. Satani ariko aratuzanira ibintu imbere yacu tubona ko dukeneye, kandi bigatuma duta purpose zacu, bigatuma duta destiny yacu aho tugomba kugera. Rero nashaka ndabasabe kugira ngo nukuri duhanga amaso Imana. Haleluya. Satani nta bubasha butoye afise ku bugingo bwacu. Haleluya. Mbega Yesu yamwumvira twebwe twari kuba turabandi, twari kuja hehe? So ico nashaka rero ndabaganize kuno munsi, Yesu yarimenye, Yesu yaramenye carico. Yesu yari umwana w'Imana, yarafata umwanya akaja gusenga, yarafata umwanya agasenga. Haleluya. Mbega twebwe ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingurukizi. Haleluya. Mbega twebwe turi iki ku buryo tudashaka gusenga? Twebwe turi iki kugira ngo tudashaka kuvyuka ngo dusenge saa 9 y'ijoro, si mu gitondo, saa 6 y'ijoro? Yesu yarasenga. Haleluya. Manishimwe. Yesu yarasenga, Yesu yariyegereza Imana. Yesu nyene yari Imana, ariko yarakeneye Imana. Ariko twebwe kubera ngo twereke Imana yuko dushoboye gose, turi abantu bakomeye gose, bari super power, dusenga, twegereza Imana, nta n'ikintu na kimwe dukora. So rero nashaka ndabasabe, kandi ntusenge ku bw'uwundi muntu. Abantu muri kino gihe dusigaye dusenga ku bw'abandi, ugasenga kuzi ko ukeneye kwimpressiona abandi bantu, ugasenga kuko uzi yuko ukeneye gusenga ku bw'abandi. Senga ku bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge ku bwacu. Iyi ni ryo jambo nari nifuje kugira ngo tuganire. Dusenge ku bwacu. Yesu yasenga ku bw'abandi. Mu bugaragwa yari wenyene, Satani bajanye, kandi hariya yari gutsindirirwayo, kandi destiny nuko nyene yari umwana w'Imana. Destiny we yari kwangirika. Imana ishimwe cyane. Nuko nashaka ndabasabe, ndabinginze abakozi b'Imana, dufate destiny yacu tuyishire, donc dusenge ku bwacu. Ntidusenge ku bwa pastori, ntidusenge ku bw'abaririmbyi, ntidusenge kuzi kuja kwigisha, ntidusenge kuzi kuja gukorera Imana imbere. Abari wibuka Imana, abari urondera Imana, canke mu bibazo, canke mu ngorane, canke uri mu bitaro, canke ugwaje umwana, canke bakwivye, canke bagize iki. Ntidusenge ku bw'ico kintu. Nagomba batumire kugira ngo dusenge mu gihe cose. Kandi Satani ntabwo asinziriye, ntatinya ngo wagiye mu masengesho, ntatinya ngo wagiye Kanyarira, ntatinya ko wagiye ngo kuri Mount Kenya, ntatinya. Imana ishimwe cyane, ntashobora gutinya. So rero nukuri twiyegereza Imana, dusenge bigishoboka, dusenge Yesu akiduhaye akajya ko gusenga, twiyegereza Imana. Imana rero ibaha umugisha kandi bahezagire, kandi ntidusenge ku bw'abandi, senga ku bwawe. Kuko ntusome ijambo ry'Imana ku bw'abandi bavuga ngo iri jambo ni rya kanaka. Oya, ijambo ni ryawe. Reka ribanze riguhindure wewe first, ryamara kuguhindura rirahindura n'abandi. Kandi Yesu nawe yarabanje arisengera first, afata amajoro 40 n'imisi 40, arisengera avuga ati Mana igikombe kize kindengane. Yarazi ibintu bimurindiriye imbere. Ariko twebwe turasenga mengo sinzi ibindi bintu turimo. Tube focused. Imana ishimwe. Rero ndabakunda cyane. Yesu abahezagire. Mukomeze kugira like, share na comment na subscribe, kandi
be blessed aho muri hose. Uwiteka Mana ndagushimiye kuri vyose wakoze kubana nacu, ndagushima kubwa rino jambo. Reka Mwami Imana umwe wese yakire ico ushaka ko yakiramo hano hantu, umuhezagire Uwiteka Mwami Imana, umugirire neza Papa. Ndakwingiza uduhe gusenga ku bwacu, ntidusenge ku bw'abandi, dusengura ngo dushaka kwimpressiona abantu, ntituririmbe canke ntituvuge ijambo ryawe, ntidusome ijambo ryawe ku bw'abandi, ariko reka tubone turyisomere, reka ribanze rihindura ubugingo bwacu, rihindura ingeso zacu, niho tuzoronka ico twishura Satani, niho tuzoronka ico tumwishura biciye mu ijambo ryawe Mwami. Ndakwingiza Uwiteka Mana ngo dutoze indero, utugire neza, twambike imbaraga n'inkomezi zawe, dutsindanishirize ishimwe n'ico, reka bikugarukeho mu izina rya Yesu ndagushima. Amen. Murakoze. Yesu abahe umugisha.